Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe hama ukajura urabashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'amagara y'abantu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'ubutunzi igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umuntu umwe yapfuye mu buryo budasiguritse mu ntara ya Gitega ikiziga ca Fabrice Nimagaritse w'imyaka 22 caratowe ku munsi wa mbere wa 15 mu Kakaro kimanitse ku giti ico kiziga catowe kuri uwa kane nk'uko SOS Media Burundi yabimenye muri karitiye Yoba mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politike w'u Burundi abo mu muryango basaba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane uburyo yishwe kubw'ababonye ico kiziga uwo muhisi yari afise ibikomere mw'izosi twibaza ko Fabrice yiciwe ahandi hakazanwa gutabwa muri ico kibanza ivyo akaba ari ivyikekwa n'abanyagihugu bo muri Yoba bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu yandi makuru kandi nuko abantu bane bapfunzwe bagirizwa mangetengete muri komine ya Kayogoro abagabo batatu n'umukenyezi umwe barapfungiwe mu gasho ka Parake y'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi kuva kuri uwa kane bungururijweyo inyuma yo kumara iminsi indwi mu gasho ka komisariya ya komine ya Kayogoro umwe muri abo bapfungwa yararekuwe abo bapfunzwe bakurikiranwa ku caha c'amangetengete Elias Minani Salvatoru Ndagusaba batazira kuvunagura Pascasia n'intunze n'uwitwa Clovis bapfungiwe mu gasho ka Parake ya Makamba kuva kuri uwa kane abo bapfunzwe bose baturuka ku mutumba Sampeke muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba urongoye komisariya y'igipolisi muri komine afadikanije na Pierre Simon Nyabenda mustaneri wa komine ya Kayogoro niwe yaranguye ico gikorwa kubw'abanyagihugu abandi bantu benshi bariko bararonderwa barahunze abantu bapfunzwe bavugwa mu vy'uburozi vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi imuganda hari indwara itangaje imaze guhitana umuntu indwara itaramenyekana irateye ubwoba abanyagihugu muri komine ya Muganda mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi ikaba imaze kwica umuntu iyo ndwara irangwa n'uruherehere umubiri wose gukorora ndetse no gushuha iyo ndwara irandukira kandi irica akarere k'ubuvuzi ka Matana kamaze kwemeza umwana yapfuye afise hafi y'imyaka 10 ivyo hakaba ari ibivugwa n'abakorera mu gisata c'ubuvuzi isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umuntu umwe yapfuye mu buryo budasiguritse igitega ikiziga ca Fabrice Nimagaritse w'imyaka 22 caratowe ku munsi wa mbere wa 15 mu Kakaro kimanitse ku giti ico kiziga catowe kuri uwa kane nk'uko SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yabimenye muri karitiye Yoba mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politike w'u Burundi abo mu muryango basaba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane uburyo yishwe kubw'ababonye ico kiziga uwo muhisi yari afise ibikomere mw'izosi
Twibaza ko Fabrice yiciwe ahandi akazanwa gutabwa muri ico kibanza. Ivyo akaba ari ivyikekwa n'abanyagihugu bo muri karitiye Yoba bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ku bwa Moise Hatungimana, umwe mu batowe muri karitiye Yoba, uburyo uwo mugabo yishwemwo ntiburamenyekana. Yemeza ko hari abikekwa babiri bahagaritswe bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega kuva ku wa 15 Mukakaro. Abo ni Bonaventure Habonimana w'imyaka 39, umukozi w'uwo muyabaga yatowe yapfuye, ndetse na Celestin Niyonkuru, umuraririzi wo muri karitiye yatowemwo ico kiziga. Bonaventure Hatungimana yari aheraniye Fabrice n'impagaritse amezi 8 y'ibirarane vy'umushahara ku bw'amasoko mu ntwaro. Fabien n'impagaritse yari umukozi adandaza muri botike. Nayo kandi i Kayogoro abantu 4 barapfunzwe bagirizwa amangetengete. Abagabo 3 n'umukenyezi umwe barapfungiwe mu gasho ka parake y'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi kuva kuri uwu wa 4. Bungururijweyo inyuma yo kumara iminsi 7 mu gasho ka komisariya ya komine Kayogoro. Umwe muri abo bapfungwa yararekuwe. Abo bapfunzwe bakaba bakurikiranwa ku caha c'amangetengete. Elias Minani, Salvatore Ndagusaba, Batazira Kuvunagura, Pascasia Nintunze n'uwitwa Clovis bapfungiwe mu gasho ka parake ya Makamba kuva kuri uwu wa 4. Abo bapfunzwe bose baturuka ku mutumba Sampeke muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Uwurongoye komisariya y'igipolisi muri komine afadikanije na Pierre Simon Nyabenda, musitanteri wa komine ya Kayogoro, niwe yaranguye ico gikorwa. Kubw'abanyagihugu, abandi benshi bariko bararonderwa barahunze. Abantu bapfunzwe bavugwa mu vy'uburozi. Abandi bantu 2 bari barahagaritswe bagirizwa ivyo nyene bararekuwe. N'uwurongoye umugambwe SNL muri ako gace hamwe n'umunywanyi wa CNDD FDD. Uwa mbere yarekuwe ku wa 12 Mukakaro mu gihe igipolisi cafata abo bantu 5, mu gihe uwa kabiri yarekuwe kuri uwu wa 4, mu gihe abo bapfungwa barungikwa mu gasho ka parake y'iyo ntara. Ico caha cakozwe muri Nzero uwo mwaka. Abantu benshi barahagaritswe bajanwa gupfungirwa mw'ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Bagirijwe n'abajejwe intwaro kugarariza ubutegetsi. Umutumba wa Sameke niwo Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, avukako. Nayo mu yandi makuru hariko aravurwa mu gisata c'ubuvuzi nuko hari indwara itangaje imaze guhitana umuntu i Muganda. Indwara itaramenyekana irateye ubwoba abanyagihugu muri komine ya Muganda mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi, ikaba imaze no kwica umuntu. Iyo ndwara irangwa n'uruherehere umubiri wose, ndetse no gukorora, yewe no gushuha. Iyo ndwara irandukira kandi irica. Akarere k'ubuvuzi ka Matana kamaze kwemeza umwana yapfuye afise hafi imyaka 10. Ivyo ni ibivugwa n'abakorera mu gisata c'ubuvuzi. Uwo yapfuye yaguye mu bitaro muri komine ya Muganda mu ndwi ya mbere ya Mukakaro 2024. Amakuru ava mu bavuzi baho akaba avuga ko abana bandi 2 bari ku musego, bakaba bafise ibimenyetso bimwe. Abanyagihugu bafise ubwoba ko iyo ndwara izohava ihitana abandi. Iyo ndwara ntiramenyekana. Ibipimo biriko birakorwa kugira ngo hamenyekane ubwoko bw'iyo ndwara. Ubu bavurwa mu guhitishamwo. Ivyo akaba ari ibivugwa n'abakora mu gisata c'ubuvuzi. Abajejwe amagara y'abantu baremeza iyo ndwara naho batavuga ingingo zafashwe kugira ngo ntirandagate. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko impunzi zirenga 400 zahagaritswe. Habaye isakwa ridasanzwe ryakozwe n'igipolisi n'igisirikare mu gitondo c'uwu wa 4 mw'ikambi ya Zareka muri Malawi. Iryo saka ryakurikiye ibikoho vyari vyaraye bituraguritse muri iyo kambi. Impunzi zirenga 400 zarahagaritswe. Imihindo myinshi y'ibigwanisho yarumvikanye mw'ijoro ry'uwa 3 rishira uwa 4 muri zone ya Karonga mw'ikambi ya Zareka iri muri distrikite ya Dowa
muri Malawi. Igipolisi kikaba kivuga ko hari imirwi y'abasuma binjiye muri iyo kambi. Ni abasuma bitwaje ibigwanisho bagomba kwiba amazu y'idandarizo baruhirwa gufatwa n'igipolisi hafi mu gicugu hagati. Baciye batoroka barahunga, bamwe biruka baja mu ikambi abandi berekeza inyuma yayo. Uko akaba ariko umukuru w'ikirindiro co mu ikambi yashikirije agahumuriza abari muri iyo kambi ko ubu ibintu vyafashwe mu minwe, nta muntu canke ikintu cahononekariye. Niko yongera ko mu ntumbero yo guhumuriza ababa muri iyo kambi, igipolisi gifadikanije n'igipolisi vyarakoze isaka mu mazone menshi yo muri iyo kambi. Hagati y'impunzi 400 n'450 zari zafashwe gushika isaha 4 z'igitondo bagizwe ahanini n'abanya-Ethiopia, Abarundi n'Abanyekongo. Hagati y'impunzi 400 n'450 zari zafashwe gushika isaha 4 z'igitondo bagizwe ahanini n'abanya-Ethiopia, Abarundi ndetse n'Abanyekongo. Ivyo ni ivyemezwa n'umwe mu baserukira abandi mu kibano yakurikiranye uko vyariko biragenda. Igipolisi kikigumije abahagaritswe ku kirindiro caco gitomora ko abanya-Ethiopia aribo bikekwa cane kuko bazwi mu bukozi bw'ikibi nk'ubwo mu ikambi ya Zareka. Abazokwikekwa cane ko batunze ibigwanisho bazorungikwa mu busho bw'Idowa. Amatohoza ya mbere hamaze guhera. Uko akaba ariko avuga akibutsa ko hari umwanya mwiza wo kurondera abatagira impapuro zibaranga. Ubukozi bw'ikibi bubandanya bugwira muri iyi minsi muri iyo kambi burateye umutima uhagaze. Ubukozi bw'ikibi bubandanya bugwira muri iyi minsi muri iyo kambi burateye umutima uhagaze. Impunzi zari zatunganije amarondo y'ijoro imbere yo kuyaheba kuko batinya abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho. Ikambi ya Zareka womenya ko ihaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 50 harimwo izirenga ibihumbi 11 z'Abarundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.